Africa Live, Africa Plus. Nitwa Alain Nova Irambona. Ndagushimire wewe udahengeshanya gufata kanya kukurikirana amakuru canke se ibiganiro dushikiriza kuri rino rubuga rino chaîne ya Africa Live. Eka mbere ndagusabe gufata gatebe kandi twicarane tuganire, ufata kate dusangira ikiyago. Na cyane cyane ikiyago cy'uno munsi gihagarariye kuno ngwano ikiravugwa cyane hagati ya bino bihugu bibiri ni Iran na Israel. Twarumvise muri Kahise Iran na Iraq, mugabo ubu ibigezweho ni Iran na Israel. Iyi ntambara rero ifise iyo yamuka, ifise Kahise bikagira na Kubu. Ndagusabe niba ushima bino biyago n'ibiganiro n'amakuru ufyonde sabone kandi ntugibagire kugira like. Ndagwaye ikazi kandi rero kuri Africa Live. Intambara iri muri Israel na Iran igeze ku munsi wa gatanu. Kuno munsi ugira wiki 17 iteke 17 z'ukwezi kwa gatandatu rero ni ino ntambara irumanyije umunsi ugira gatanu. Ibintu bitera byunyuka, abapfa barapfa, abakomereka barakomereka, ibyononeka bikononekara, ibinyubakwa ndende zikabomagurika. Iyi ntambara rero ushobora kwibaza uti mbega yadutse umunyene cyane bimeze gute? Ugiye kuraba Amateka y'isi, Kahise k'isi, urasanga ino ntambara imbere ifise iyo yamuka. Na cyane cyane yuko ugiye kuraba mbere no muri Bibiliya mu bitabo by'Imana, igitabo ca Bible, urasanga ngo neza ivyerekeye ino ntambara, aho hakoresha amajambo y'abaperesi n'abayahudi. Abaperesi rero ni abo ku ruhande rwa Iran, abayahudi ni hariya muri Israel. Abrahamu ni sogokuru niko babivuga mu bitabo byinshi, eka mbere no muri Bibiliya niwe yabyaye abana babiri. Abana haba umwana avutse ku ncoreke n'umwana w'ukuri yavutse kwisezerano. Abo rero harimwo Isaka na Ismael. Uko biri kose rero bose bagiye batorana ubutandukanye. Uno Isaka niwe yitwa ko atumbereye hariya muri Israel kuko niwe afatwa nko ari umwana w'isezerano. Mugabo Ismael wewe avuga ko yavutse ku ncoreke. Hamaze rero ugiye kuraba ino ntambara ihagaze ku bintu no kwita iby'ibisigi, ihagaze ku bintu kwita byo gutorana, kuko murabona mu buzima bwa misi yose hageze ko umuntu atorana urusanga hari kumwe ngo hoba kamwana wa mama haba urutu wundi. Umva nko umwana yavutse ku mugore w'ukuri canke waciye mu mateko no ku mwana yavutse ku mugore w'inyuma, habaye ngira ngo kurenga ibigo niko twabivuga sico kimwe. Rero Ismail na Isaka naho biriko birapfa. Ismail tumurungika ku ruhande rero rwa Iran, ari bo baperesi canke se ubwami bw'abaperesi. Mugabo rero Isaka nawe niwe dushira hariya mu bayahudi, witwa kari umwana w'isezerano. Ukunyinyurana guhagaze rero mbega bigenda gute? Ugiye gusoma neza muri Bibiliya ibitabo bishika bine byose urabonaho bavuga by'ino ngwano yigeze kuba zabaye kuva na kera. Ni igitabo ca Esther, igitabo ca Nehemia, igitabo ca Yesaya, eka na Daniel, aho surahasanga ibijanye niyo ntambara. Ni ntambara zageze irabaho. Ugiye kuraba mu Yesaya aravuga neza yuko abaperesi aribo bazokiza, aribo bazobogora, aribo bazoshobora kurokora mbere no gutabara abayahudi. Ivyo rero muri Kahise kabino bihugu bibiri bimaze kuba, haramaze kuba imishamirano, ingwano zishika zitatu zose, aho igihugu ca Israeli cyane kironka ubufasha no gukizwa, gufashwa buvuye mu kuri Iran aribwo buperesi. Ugiye kuraba rero duhamagarira abantu kumva no gutahura mbega ibi bintu bibandanya gute, bizohera gute. Ikibaboneka kandi nuko neza aho bigeze ubu hari ingwano yo guterana ibisasu biva kure na kure. Ugiye kuraba haratanguye havugwa yuko ari uko Israeli naho bitashigwa cyane icuditse cyane na Leta Zunze za Amerika iriko irigenza kuri Iran ariko boperesi bivanye ngo nibigwanisho ruhonyanganda ngo kino gihugu cya Iran ngo cyo kiragerageza. Iran nayo ikabona neza yuko idakeneye abantu baza kwinjira mu bikugwa byabo n'indinganizo yabo. Hambavu y'ibyo rero urabona neza ko ugiye kuraba guca ijya nini byino ntambara neza na neza
Israel ishiratanga ibitero vya mbere kari kwitwa umunsi wa gatanu itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu ibiteye muri Irani irishuye ntibutekeye kabiri kwa gatandatu Israel irasubiye kuwa Mungu irishuye baguma baterana bati ivyononekana nibi igitigiri cyamaze kwasiga ubuzima ntaco tuza kuva ko n'ibintu bihinduka ku mwanya cyo ko namaze gukomereka mugabo tuhagararira cyane bigezweho n'amatangazo ariko arava n'ahandi mu nama yari kiraba mu gihugu ca Canada inama y'ibihugu rutura ndwi cyo bita G7 Donald Trump yasohotse inama idaheze bibaza bati mbe kubera ino asohotse bidaheze ugiye kuraba umukuru w'igihugu cy'Ufaransa ni Emmanuel Macron yaciye ajya ku rubuga rwa X avuga yuko yoba asohotse kugira ngo aje kuraba icyo yokora kugira ngo ino ntambara iri hagati no bihugu arabe icyo yoterera kugira ngo irangire mugabo rero ugiye kuraba mu nyuma gatoyi Donald Trump yaciye yishura ku rubuga nyine rwa X avuga yuko ahubwo Emmanuel Macron yoba yavuze ibitari byo kuko ngo mu bisanzwe arakunda kwihenda ngarakunda kuvuga ibintu bitari byo nuko ibintu bimeze uko mu gihe ubona ko hariho abatanguye kubijanisha nuko ino ntambara isho kwaguka cyane ino ntambara ikiribagiza gatoyi intambara ya Palestine na Israel ikiribagiza kandi intambara yarimwo kino gihugu ca Ukraine n'Uburusiya ntibiko biravuga cyane hariko aravuga rero ino ntambara ya Israel na Iran no kuvuga y'abaperesi n'abayahudi mbega none biri bugende gute amatangazo asuka ku mwanya ugiye kuraba biraboneka neza yuko leta z'umwe za Amerika biciye kuri Donald Trump yamaze gusaba yuko ngabantu bose bari Tehran no kuvuga ku mugwa mukuru wa Iran ngo bohava bisigura ko bari ibintu biri kubirategurwa si ibyo gusa Iran nayo ku rundi ruhande yasabye neza ko abantu bari batumbereye muri Israel bashokwa kwava n'ibindi bihugu byose biriko biragira ico buvize president wa Turkiya yasabye neza yamenyesheje yuko nawe agira yerekane ko afise ibigwanisho bikomeye ruhonyangana ibi byose rero biguma bitanga urujijo hanahandi mbega none ibintu biri buhere gute mbega isi iri bwitware gute mu zino ntambara ino ntambara intambara iza gucureha canke intambara iza kubandanya uko biri kose baba baperesi ariyo Iran y'ubu kuko iryo zina ry'ubuperesi ni rya kera ubu yitwa Iran baba abayahudi ndavuga Israel abona bose icari gikwiye cyoba kumvikana hambavu y'ibyo mugabo ni Iran iciye ku mboneza yamaho cyo bita guide supreme waho ari we uno yahoze ari president w'ico gihugu mu 1981 nuno yitwa Ali Hussein afatikanije mbere n'uyu mu president ko mu buperesi hariya ni nk'uko umuntu uvuga ko ari abaperezida babiri hari mu president yarangije ikiringo atakiri president ari uno Ali Hussein uyo afatwa nk'umwami w'abami cyangwa afatwa nk'imboneza idasanzwe cyo bita guide supreme uyo aracyariho afise uburenganzira butagira uko bungana afise uburenganzira bwo gufata ingingo iyo ari yo yose hakaba na president wundi ahari yatsinze amatora yo yatanguye mu mabanga yo mu kwigenzo ya 2028 z'ukwezi kwindwi muri 2024 uno ni Masoud Pezeshkian uyu nawe nyene ni president bose bagiye hamwe bavuze bati ntibarota basaba ikigongwe cyangwa bani barota bemera ibiganiro negotiation hagati ya Israel ugiye kuraba rero ubwa mbere Donald Trump yaravuze ngo nibumvikane mugabo urabona ko bose mengo biteguriye kunyinyurana biteguriye kugwana none iyo ngwano izoherera he izohitana ibingana gute impande zose bariko babwira bene gihugu babo ngo baje mu bibanza bahungiramwo ibi bino bisasu birateye hambavu y'ibyo ni Israel yoyo mengo yo bariteguye kuva na kera yamaze kubaka ibyo no bita makave no kuvuga ibibanza biri munsi y'amazu aho ngo basho gukikirwa n'ibyo bimisire naho byogwa bidasho gushikira abene gihugu ba Israel abiboneka neza mu gukoresha yamba amaze gusaba yuko Israel yamaze gusaba abene gihugu bayo ko bohungira mwayo makave yahawe tumbere ngo barahaze hanyuma ku rundi ruhande Iran nayo yipanga kitaza urukundi uko biri kose rero
urujijo umwe wese aribaza ikibazo ntaronke inyishu. Urabona ko hari abantu bakora tonda inyuma yaba naba ukabona yuko ari ikigwintu kinini kiho kirubaka kwa kwino ntambara. Mugabo kandi abantu bavuga bati Imana yonyene niyizoza gutanga umuti wa bano bantu bashamiranye ngaho mu Bayahudi eka mbere n'abo baperesi. Turavuga rero Irani na Israel. Africa Live, Africa Plus.